merikire n'ubumara bukaze cane bubangamiye rwose amagara y'abantu kw'isi yose, cane cane merikire iri mu mero ya metile iri mu mafi no mu dukoko tuba mu mazi turibwa, mu bibanza mparizwa buzima, mu bikoko no mu bimera vyo mw'ishamba. Vyinshi mu vyuka vya merikire n'impanuka bishobora gutera biva mu vyo abantu bakora, nko gukoresha merikire mu guhingurwa, mu gucukura ubutare no mu guhingura izahabu hakoreshejwe ubuhinga bubayabaye ku rugero ruto, mu guturira amakara no mu gutunganya imyanda ya merikire. Mu guhingura hategerezwa kuja harahebwa ikoreshwa rya merikire n'ibigizwe nayo. Kubera ivyo, birakwiye ko hashirwa imbere ikoreshwa ry'ubuhinga bwizewe kandi bufise ingaruka nke ku bidukikije no ku magara y'abantu gusubirira mu gukoresha merikire. Merikire isukiranye n'ibindi ikoreshwa mu kuvura amenyo, iri mu bikoreshwa cane kandi na hanini igatosekaza cane ibidukikije. Basanga umusaruro mwinshi baronka, kandi twumvise n'ubushikiranganji nabwo ko buriko bubonye ko ari ubumara, bariko bararaba ingene bagira phase ya sensibilisation kuzokoresha les produits non nocifs. Kabo rero nanje ngacagira amakenga, izo produits mu gihe bosanga umusaruro zitanga uri munsi y'uwo merikire yahora itanga, mwumva abacukura bazoyiheba gutya. Nagira mbaze rero nyakubahwa mushikiranganji adaserukira leta y'u Burundi ko hoba harategekanijwe ibihano ruhasha mu gihe boba baramaze guheza phase ya sensibilisation, kugira ntibaze bagire ngo ntibabimenye, mugabo mu nyuma naho urazi ko abarundi tugoye. Ibihano rero nivyo nagira mbaze ko boba baravyiyumviye ko murakoze. Ibwirizwa hano ariko ico nagira nsabe gusa nuko yofashanya effectivement na mugenzi we wo muri iyo batuza koko boneka canke berekana ukuntu bogira bogabanya ukuntu bumara kumera nabi abantu cane cane mu gisagara ca Mine. Uravye nk'ivyabaye effectivement aha muri Minamata 1950 à 1960, ingwara zabadutsemo kubera ukuntu bejegita effectivement iyo produit ya mercure mu mazi bigaca bija mu samaki akabazo twihereza. Ubu nivyo birashobora gushika aho usanga ata amazi dufise aho hantu iruhande, mugabo hanininya bishoboka bija mu nzuzi zitemba, ugasanga abenegihugu nizo bavoma, nivyo bakoresha, ibirimwa turya hanininya bivomerwa n'ayo mazi, gutyo ugasanga ejo ubuzima bwacu bugiye kugira ingorane muravye na cane cane ingwara merikire zitera zifata abana bakiri bato. Yabivuze abapfasoni bafise imbanyi, yabivuze ukuntu vyataka muri cerveau, abantu bakamererwa nabi gutyo bagasinzikara no gupfa bagapfa. Niyo mpamvu rero nasaba ko hoba sensibilisation cane mu gisata umushikiranganji arongoye ari kumwe na mugenzi we wa Mine, kugira hanini y'abatemberere rwose bimwe kimazeyo mu bimba inzahabu na cane cane muri ayo makoperative mato mato arayikoresha, hanyuma baraba ukuntu bobere ukuntu bopateni wakufiske ama impact yoza gutera igihugu, gutera ingorane mu bene igihugu. Murakoze cyane. Nayo mpamvu muri haciye haba iyo convention de Minamata kugira memoire y'abo bantu bapfuye, iyo convention bayitirire ngaho. Murakoze cyane. Ukijyanye n'ingorane ishobora kubashikira bivuye nk'izi produits za mercure, kuvuga bagenda bakorwa nyene, ariko ugasanga bo bakibaza no kurondera amahera ariko ubuzima bwabo burasinzikana. Abikini naco nikijyanye n'izi vy'amapoisson
nshaka kumenya kwa mushikiranganje mbega mu Burundi hariho izifi cyane cyane bisanga ari bitari poisson predateur sauvage zoba zihari hano mu Burundi ko nizo akenshi usanga zasukira cyane mercure ugasanga ziriko ziratuma abantu bagira ibibazo ngira ngo nuko amenyereye cyane cyane bijanye n'ivy'amafi mu Burundi sinzi ko izo zoba zihari cyane nshaka kumenya murakoze ko acegera cyane cy'ubukungu n'amashinga akaba ariho nka koperative zirenga 100 zarisha amahera miliyoni 3 mugabo zikaba zitaratangira gukora kandi ikiringo barihira akaba ari umwaka hakaba ariho amakoperative amaze amezi 8 umwaka ukaba ugira uhere bararishe bataratangira gukora nkabambaza umushikiranganje igituma bariha ariko ntibace babashyira ku kivi mu bakora murakoze nyakubahwa ko mu ijambo cyegera cy'ubutwari n'amashinga amateka y'u Burundi zibiri igice cya mbere cerekeye ingingo ngenderwaho muri ico gice harimo uduce tubiri kamwe kerekeye intumbero n'isiguro akandi kerekeye ingingo zijanye n'itunganywa rya merikire igice cya kabiri kivuga ibibujijwe mu rudandazwa mu kwinjiza mu gihugu no mu gukoresha mu mahanga merikire yaranguwe mu kindi gihugu ibigizwe na merikire ibisukiranijwe na merikire n'ivyaranguwe vyongewemwo merikire Murakoze cyane nyiricubahiro mwana mushobora byose mwubahwa cegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi mwubahwa cegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi mwubahwa bashingamateka muri hano mwubahwa bakozi bo mu nama nshingamateka muri hano mwubahwa abamenyesha amakuru mwese mucubahiro Imana yamuhaye tugira amahoro n'iterambere cyacu cy'Uburundi rifatiye ku bidukikije uburimyi n'ubworozi nk'uko mubisabye ko nubabwira imvo n'imvano yatumye dushikana ino nteguro y'ibwirizwa ritunganya ibijanye na merikire mu Burundi imvo n'imvano yatumye dushikiriza rino bwirizwa kugira ngo ryihwezwe n'ikurikira merikire n'ubumara bukaze cyane bubangamiye rwose amagara y'abantu ku isi yose cyane cyane merikire iri mu mero ya metile iri mu mafi no mu dukoko tuba mu mazi turibwa mu bibanza mparizwa buzima mu bikoko no mu bimera byo mu ishyamba byinshi mu byuka bya merikire n'impanuka bishobora gutera biva mu byo abantu bakora nko gukoresha merikire mu guhingurwa mu gucukura ubutare no mu guhingura izahabu hakoreshejwe ubuhinga buba yabaye ku rugero ruto mu guturira amakara no mu gutunganya imyanda ya merikire mu guhingura hategerezwa kuja harahebwa ikoreshwa rya merikire n'ibigizwe nayo kubera ibyo birakwiye ko hashirwa imbere ikoreshwa y'ubuhinga bwizewe kandi bufise ingaruka nke ku bidukikije no ku magara y'abantu gusubirira gukoresha merikire. Merikire isukiranye n'ibindi ikoreshwa mu kuvura amenyo, iri mu bikoreshwa cane kandi na hanini igatosekaza cane ibidukikije. Birakwiye rero ko hoja harahebwa ikoreshwa rya merikire isukiranije n'ibindi mu kuvura amenyo, isukiranije n'ibindi mu gusuzuma no kuja harerekanwa ingene ikoreshwa rya merikire ryoja rirahebwa gushika umwaka w'2028. Gutyo rero intumbero y'iri nteguro y'ibwirizwa irerekana gukingira cane amagara y'abantu hamwe n'ibidukikije. Ivyuka n'ibisigarira vya merikire biva mu vyo abantu bakora n'ibigizwe na merikire mu gufata ingingo zibereye nko kubuza kwinjiza
mu gihugu no gukoresha mu mahanga merikire n'ibindi bihingurwa byongewemwo merikire be no kubuza ikoreshwa rya merikire mu bisata bitandukanye kiretse ibijanye n'umutekano no gukingira igihugu. Indinganizo y'integuro y'ibwirizwa igizwe n'ibice indwi birimwo ingingo 26 hamwe n'imperekeza zibiri. Igice ca mbere cerekeye ingingo ngenderwaho. Muri ico gice harimo uduce tubiri, kamwe kerekeye intumbero n'isiguro, akandi kerekeye ingingo zijanye n'itunganywa rya merikire. Igice ca kabiri kivuga ibibujijwe mu rudandazwa, mu kwinjiza mu gihugu no mu gukoresha mu mahanga merikire yaranguwe mu kindi gihugu, ibigizwe na merikire, ibisukiranijwe na merikire n'ivyaranguwe vyongewemwo merikire. Igice ca gatatu kivugwamwo ibibujijwe ikoreshwa no mw'ishingurwa rya merikire, ibigizwe na merikire n'ibisukiranijwe na merikire. Ico gice kigizwe n'uduce tubiri, agace kamwe kerekeye ibibujijwe ikoreshwa rya merikire, ibigizwe na merikire hamwe n'urusukirane rwa merikire, akandi nako kavuga ibibujijwe mu gushingura merikire, ibigizwe na merikire hamwe n'urusukirane rwa merikire. Agace ka kane kerekeye izimanganywa ry'imyanda ya merikire n'itunganywa ry'ibibanza vyatosekaye. Agace ka gatanu kerekana ingingo zihariye. Igice ca gatandatu naco kiratombora ingingo mpanavyaha. Mu gusozera ni igice c'indwi cerekeye ingingo fatakibanza y'isozera. Murakoze cyane. Byagenze kugira ngo amenye basi ko merikire kumbure yoba ariyo yabiteye. Mu bimenyetso bijanye no guhungabana kw'amagara y'abantu vyibonekeza bimwe bimwe ni uko imitsi irahungabana, umuntu ahagarara akaguma ajugumira kubera imitsi iba yahungabanye, hanyuma ashaka kurwara indwara yo kwibagira akaguma yibagira kubera ko iba yaduze gushika muri cerveau. Arashobora kandi nko kuba abagore bibungenze cane canke abonsa, iyo bafunguye ibirimwo imyanda ya merikire, nk'umugore yibungenze, umwana mu mbanyi arashikirwa, ari na hamwe dushobora gusanga havutse umwana afise ubumuga, kuvuga afise ibihimba bitameze neza, ugasanga ukuboko kuramugaye, ijisho rirahumye canke n'ibindi twaba twabibonye. Canke ugasanga umwana naho yoba yavutse akomeye ntagenda, ugasanga agenda azingama kubera ko ubumara bwavuye mu maberebere yose kwa mama wiwe. Hariho n'ibindi, amafigo aratosekara kubera ko merikire, ihungabana ry'amafigo rirashobora guturuka kuri merikire. Hariho n'indwara zijanye n'igitigu nazo zigashobora iraduga igashika no mu gitigu naco kikamererwa nabi. Kenshi na kenshi nka barya bacukura ubutare ashobora gusanga umubiri wiwe utakirinda indwara kubera ko abarinzi b'umubiri wiwe bagenda bahungabanywa na merikire, ugasanga indwara zose ziraza ziguma zimwikwitako kubera ko umubiri wiwe utabukirinda indwara. Ku bijanye n'ibidukikije nabibabwiye, iyo amazi atosekaye ibinyabuzima birahahonera. Iyo tuvomeza amazi arimwo merikire iraja mu musoma, iraja mu mboga zitandukanye, vyose tubifunguye merikire yo igumamwo. Si ivyo gusa, n'isi amazi atemvye arimwo merikire akaja mw'ivu, nayo merikire igumamwo. Amazi canke isi nyene ubwayo nayo nyene iragumamwo ubumanga merikire, hama bukazogaruka buja kugirira nabi ubuzima bw'abantu n'ibintu. Honorable Tantine yabajije byinshi, aravuga ati ingingo mpanavyaha yayigizeko amakenga. Navuze mu mvugo mvunagura, ariko hariho ingingo ya 21
Iyo muri ino nteguro y'ibwirizwa iravuga yuko hariho ibihano bitegekanijwe cyane cyane ihanishwa ry'umunyororo kuva ku myaka 2 gushika ku myaka 5 n'ihadabu ry'amafaranga y'amarundi riva ku miliyoni 1 gushika ku miliyoni 5 canke igihano kimwe muri ivyo. Navuze gutyo kubera ko bivanye n'ukuntu umuntu wabonye yakosheje nitwategura neza uko ibihano bizogenda turashobora tugenda turaraba ati mbega umuntu azakosheje uko vyogenda gute. Aha twavuze abacukura ubutare nibo twovuga bazanye abazoba barenze ku iri bwirizwa rimaze gusinywa, hakabaho ababirengako bakaguma babirengako babizi, abarangura amasabune, amavuta, ayo mampure, ivyo bintu vyose ndagenda babwira amapire n'ibindi, nabo nyene bazogenda bafatirwa ibihano. Yavuze ati none hoba hariho izindi ngingo mperekeza zibwirizwa kugira bakingire ibyo bwirizwa. Nabibabwiye nyene yuko hambavu y'iri bwirizwa hazobaho izindi ngingo mperekeza kugira ngo ibwirizwa vy'ukuri ishigwe mu ngiro kandi n'abenegihugu babimenye. Ikindi naco nuko turategekanya kugendera abenegihugu, nababwiye yuko nk'abaca ku butare bo basanzwe babizi, ngo hambavu yaho harabaye n'inama bisata bitandukanye n'amagara abantu barimwo abo muri mu bushikiranganji bujejwe harimwo ubutare. Hariho inama tumaze kugirana nabo tubabwira akamaro kuko twosezera gukoresha ibirimwo merikiri. Nyinshi y'akabari yaravuze ngo ntiyabibonye mugabo nabimubwiye, hanyuma ati none iki kiringo mwatanze c'imyaka 2 ngo si umwanya mwiza wo guha akaryo babandi barangura ibikoresho bitandukanye kugira ngo bace buza amasitoke. Nagomba ngagire bubaha yuko niyo iri bwirizwa ryemezwa rigashirwako umukono, twebwe turategekanya guca dukorana n'ubushikiranganji twandikira makete ndetse duhure n'abegwa n'ibwirizwa kugira ngo bavubana bwangu ivyinjira bizosuzumwe. Musanzwe muzi tubona ko hariho igisata citwa abrevepa kiri ku rubibe, kizoba kibizi ivyinjira bizoba bizwi yuko bitarimwo merikire. Impamvu niyihe? Bubahwa mu bimenye ivyinjira biciye mu mategeko biba bizwi, vyinjiye ku mupaka hariko ku kidandaza kimwe kimwe haba hariko akaranga etikete, namwe muzovyirabire muzosanga harimo hamwe vyanditsemo yuko harimo merikire. Kubera ko kutamenya babiranguranye nuko nyine kubera kutamenya ubu nico tugomba kubamenyesha kugira ngo ibirimwo merikire ntazosubire kubirangura. Rero nibaza yuko ni guhera ibibizwa risizweko umukono ko atabindi bizosubira kwinjira. Turagomba ngo basi ivyinjiye bihere mugabo hatarinze kuzanwa ayandi masitoke aza guhungabanya ubuzima bw'abenegihugu. Yabajije kandi iti mbega none hariho ingingo zoba zabaye zirafutwa mu kurindira ko iri bwirizwa rishirwako umukono. Oya ye nta ngingo zabaye zirafutwa kuko kugira zifutwe tworinda turindira yuko iri bwirizwa rishirwako umukono, ahubwo gusa harabaye hirya no hino tugenda tubivuga tubategura abenegihugu ndetse tuzoza turushirizaho mu gihe iri bwirizwa rizoba ryashizweko umukono. Honorable Devote Nizigimana nawe ati muri exposé des motifs twavuze yuko mercure est substance très toxique. Ati nta na hamwe herekanwa ibiharuro uko bingana. Nababwiye nkitangura kandi hariho n'abari bakibajije yuko kubera twege mu Burundi nta bushakashatsi buhanitse burakorwa kuri mercure, kandi nta laboratoire dufise ipima abanduye uwo mugera wa mercure. Nivyo bituma tudashaka kuvuga ibiharuro nyezina, ariko mumenye neza yuko tubabwire nivyo mercure irakoreshwa no mu bisata bitandukanye kwa muganga irakoreshwa. Akarorero utanga ka hafi nuko iyo umuntu yagwaye iryinyo kwa muganga baca hariho abaganga baca bavuga ati ntiharagira ko turikura reka turihome.
rero irya substance kirya kajya akantu bakoresha mu guhoma iryinyo n'abaganga barabizi barazwi ko arimo mercure. Rero ingaruka ziraza ziturutse kuri kajya kantu baba bashize mu ryinyo ngo bararihoma. Abaganga rero barabizi kandi bamwe twaraganiriye bariko baragerageza barabe yuko boheba kuzana kajya kantu gahoma iryinyo karimo mercure bakazana ibigasubirira. Rero twarabajije none impamvu ni iyihe baguma bakoresha turya, ni ukubera kw'isoko ivyo bisubirira turya bahomesha amenyo birazimvye tugereranije na turya basanzwe bakoresha. Yabajije kandi ati none hoba hariho ayandi maproduit ategekanijwe gukoreshwa? Nivyo tuge turafise urutonde bubahwa, turafise urutonde rw'amaproduit meza asubirira ibi bisanzwe birimo mercure. Nayo rero tuza turabwira abo badandaza canke barya bacukura ubutare n'abandi kugira ngo bagure ayo maproduit asubirira ibi bisanzwe birimo mercure. Honorable Ndagijimana Vincent yasuye kubaza ibibazo bibiri, avuga ati hariho ahantu hacukurwamwo ubutare amazi agatobekara, amazi ntasubire kuba kigira akamaro abenegihugu, yatanze n'akarorero k'uruzi. Ati none ntacokorwa kugira ngo bakingire urwo ruzi. Nagomba nababwire mu vyo kugira ngo dutange rwa ruhusha nababwira twebwe uruhusha urupapuro dutanga rwa certificat de conformité environnementale, ni kuvuga yuko barahashika bakaraba mbega ntibacukura ngaho ubutare rurya ruzi ruri harya ntiruzoshikirwa, nta ngaruka mbi zizorushikira. Rero bivanye n'ivyo baba babonye abahinga bo mu bushikiranganji turavyandikamwo ko ari uwo muntu acukura aho hantu, ndetse si n'ubutare gusa bubahwa tuvuze ubutare duca twumva inzahabu canke iki, oya no gucukura no kwimba gravier canke kugira umusenyi mu nzuzi biriho. Muri ico gihe tuba tubona yuko aho hantu naho yohakorera arinda kuhakingira. Turaheza rero tugakurikirana, harabaho kugenda kuraba hahandi ariko barakorera yuko atangaruka mbi ziriko ziribonekeza. Rero n'uru ruzi twabifashe nka nkama mwubahwa honorable, turi kumwe n'abahinga bamaze kuvyumva, ahantu tuza tuhagendera turabe mbega habaye iki kugira ngo ayo mazi akame, ariko arakama vyagenze gute. Hanyuma tubamenyeshe kandi yuko iyo dusanze barahononye bidashoboka turahagarika iyo attestation de conformité environnementale, tukabimenyesha n'umushikiranganji bujejwe harimo ubutare kugira ngo aho hantu bose kuhakorera. Hama turababwira yuko turabategeka yuko barinda kuhasiga uko bahasanze. Ati mbega none ko ubushikiranganji bw'ibidukikije n'ubworozi buba bwatanze urupapuro attestation de conformité environnementale, kubera iki butovugana n'umushikiranganji bujejwe harimo ubutare kugira ngo baronse urwo ruhusha ubwo nyene bace bagenda kwimba. Twebwe kuvyo tujeje tuba twahejeje, twebwe tumaze kumuha attestation de conformité environnementale, nobamenyesha yuko hariho ayandi mafaranga nawe asubira agatanga kugira ngo agende ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimo ubutare bamwemerere gutangura gucukura. Rero bubahwa hari igihe n'abarya nyene basaba izo mpusha aribo bitevya, usanga aribo bitebeje kugira ngo bubahirize ibitegekanijwe maze uruhusha ruboneke hakiri kare. Naho nogeza nakoze ikiganiro ca mbere c'ukuri n'amashinga amateka.